So uyu munsi uri directrice wa Irebe FM. Uba wumva guturavye image iheze uri kiri umustagiaire umumenyeshamakuru ushwe no munsi uri directrice uba yumva gute nikekanya muniza kogwa muri wewe. Jewe nimba Élodie ubu nicaye muri Irebe FM nuko hariho henshi naciye hariho byinshi naciyemo kugira ngo ushobore kwandi muri kandi n'ubu gisigura yuko sindaheza hari n'ibindi nzoba ndimo. Okay, mu bwenge basi naronse nigiki nokora. Kubera ko hari n'abantu usigaye usanga bavuga ati jewe ndashobora gukora akakantu kanteza imbere kagabo. Kubera ko ugiye kuraba n'aba ba influencer benshi sinzi umutipe araho yigeze kuposta avuga ati jewe nateye imbere. Kubera utuntu natanguye ndiko ndakora iki ntazi ko tuzonteza imbere. Rero nibaza ko umukenyezi gusa umuntu wese ategezwa kumenya we icyo ashaka gushika. Imaze kumenya icyo ushaka gushika uvuga ati nobishika ko gute. Urumva hariyo n'ama effort utangura wowe nyine kugira. Ariko hagati yaho Élodie umukenyezi kandi ndubatse. Yego ndubatse mu mategeko. Amse n'umwana. Okay. Ni bonne mpamvu mwabona profile imeze ko. So n'umushinga ntahumwe kandi. Okay. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umumenyeshamakuru witwa nde n'amazina yawe. Nitwa Élodie DUKUNDANE, hari n'abanyita Élodika. Watanguye umwuga wo kumenyesha amakuru ryari n'iryari? Mwuga wo kumenyesha amakuru ndibuka nabitanguye kubikunda kera no kubyigisha kera. Ariko neza na neza ndibuka fin 2016 ari aho natanguye ama stage kunyamakuru bigiye bitandukanye. Après ndatangura neza stage professionnel kuvuga ati kugira nzoca ndabikora c'était depuis 2017. Yego. So uyu munsi uri directrice wa Irebe FM. Uba wumva guturavye image iheze uri kiri umustagiaire umumenyeshamakuru ushwe no munsi uri directrice uba yumva gute nikekanya muniza kogwa muri wewe. Ingene niyumva biraryoshe cyane ariko ahanini ni bya bindi nyine usanga ariko akora ibintu abakunda ibintu yatanguye kuva kera kandi ugasanga umuntu ariko ashaka kundoto ziwe kasi kubera ko kuva memama n'abantu numva yuko jewe nshaka muri domaine yaje passion yanje nkigenduko. Rero biraryoshe cyane kuba uriko urevolue muri domaine uri usanzwe urimo. Biraryoshe cyane kubera ko ninaje tuma mpamagarira umuntu wese kenshi gutsimbataza cyane no gushigikirwa muri mu mpano yiwe canke muri domaine yiwe akanabikunda akanumva yuko yobikora biri muri we. Kuko jewe nimba Élodie ubu nicaye muri Irebe FM nuko hariho henshi naciye hariho byinshi naciyemo kugira ngo ushobore kwandi muri kandi n'ubu gisigura yuko sindaheza hari n'ibindi nzoba ndimo. So igihe wumva yuko uvuga ati burya twaradukorana ugasta avuga ati twadukorana wari manager wanje ariko ngiye kuba umuyobozi w'iradiyo wiyumvise gute? Niyumvise neza kubera ko apart kumanaginga umartiste n'umuntu novuga yuko bena famille yiwe n'abantu nasanze tumumatchinga twuzuzanya kubera ko ivyumviro byabo mu vyiyumviro byabo cyangwa ivyiyumviro byanje turahanurana hama tugashigikirana. Akibingiye ngo dukorana ari kumanaginga na umartiste manager mugabo akabona ishaka mfise ndiko nkundira ikindi kinyamakuru. Rero mu nyuma arambwiye ko afise rêve arabona uburyo natanguye ndamanaginga ariko après tuja kugishira hamwe gitwa Irebe company. Arambwiye ati numva umengo no serukira aho mu Burundi mu gihe ntahari kambera aho presentar igare. Mu nyuma ndambwiye toke narabikoze kandi vraiment nibaza yuko bunimba Irebe geza hiri ko twashitsemo inguvu nyinshi nubwo atawishimagiza ariko turabishima kubera ko
twatanguye bigoye ariko kugeza ubu ari naco tumubona yuko tuvyishimira kubona Irebe yarashoboye kuca yugurura si radio gusa yugurura na studio record. Rero nibaza yuko August yamabona inguvu nkoresha akamabona n'ivyo nshoboye. Nico gituma rero vyari mu ndoto ziwe, vyari mu bikorwa bayiyumvira, aravuga ati wa wundi atigeze ntererana, wa wundi yashoboye kunshigikira muri ibi bikomeye, numva umengo n'ubu niwe nosha muri iki kibanza. C'est vrai, hariho benshi kibanza makimerita, hariho benshi bokibamwo, ariko nibaza ko ubwiwe na jewe ikibanza cari kimerita jewe. Okay. Nari kuvyibaza. N'umuntu ki Élodie? Élodie, je kenshi nkunda kuvuga umbajije n'umuntu ki, ariko hagati yaho Élodie ndi umukenyezi kandi ndubatse. Ndubatse? Yego, ndubatse biciye mu mategeko, amfise n'umwana. Okay. Ni bon, niyo mpamvu murabona profile imeze uko. So n'umushinga ntahumwe kandi. N'umushinga ntahumwe. Okay. So ni cyahe kintu wabwira abigeme bagenzi bawe? Hariho benshi tuzi batigeze bashika kuri za ndoto zabo, hari ahantu vyapfira ubu batekereye impanuro. Uretse ikintu ca mbere namanzwe ndavuga Patrick, jewe apa ndi umuntu wa mbere nkunda kuyagisha abigeme cane, ni nayo mpamvu ndafise no muri Irebe FM ndafise ikiganiro nkoresha citwa abakenyezi mbe mukenyezi. Ndi umuntu wa mbere ntahura cane des efforts abakenyezi bakoresha, ariko nkatahura kandi nkibaza kubera iki badashobora kumva ko bozi develop. Urashobora gusanga umukenyezi afise impano runaka ariko akubwira ati ndatinya kubigaragaza canke kubera umutware wanje canke kubera mu muryango batabikunda, ariko ugiye kubirabana abantu bashoboye cane. Je kenshi iyo dukunda kwicarana ndibuka ko même famille yanje nshinga ntahe ibintu vya journalisme nabikunda kera, gusanga nziko ndaja mama media mwamwe ngiye juste kumviriza ngene bakora, nkakunda music cane, nkumva no bijamwo cane, rimwe na rimwe nkabihanirwa ariko nkumva ko ni ibintu biri muri jewe. Hari n'igihe naje muri dushka sanzwe ndasubira mu journaliste runaka, mugabo iyo umuntu maze kubona ico akunda namambwira umuntu ubwiwe, iyo umaze kumenya wowe ico ukunda muri wewe niwo kumenya iki kintu kidevelopa gute, ikintu gikuza gute, no gikuramwo iki iyihe nyungu. Kubera ko iyo haje amatwi menshi akakubwira ngo yaha hano ushobora gushika habigenda uko ntaho ushobora gushika nyene. Rero nje tuma kenshi uri umukenyezi uko atwumviriza namavuga ati menya kwanza aho ushaka gushika, manzi umenye ati jewe nakashaka gushika he. Kugiye kubiraba muri kino gihe turiko monde iri kurevolwa uburyo buteye ubwoba, usanga ari wa mukenyezi ashobora kuba yo kwicara muhira ngo nuko yakuze akazi, okay hariho umwanya wo gushaka kwicara akavuga ati mbega okay mu bwenge basi naronse nigiki nokora. Kubera ko hari n'abantu usigaye usanga bavuga ati jewe ndashobora gukora akakantu kanteza imbere kagabo, kubera ko ugiye kuraba n'aba ba influencer benshi. Sinzi umutipe araho yigeze kuposta aravuga ati jewe nateye imbere kubera utuntu natanguye ndiko ndakora iki ntazi ko tuzonteza imbere. Rero nibaza ko umukenyezi gusa umuntu wese ategeza kumenya we ico ashaka gushika. Bimaze kumenya ico ashaka gushika uvuga ati nobishika ko gute. Urumva hariyo n'ama effort utangura wowe nyene kugira ko rubuza gushaka gushika. So uno munsi muse ugaruka gwinshi, sinzi ko ari wa mugambi kugira ngo kakamo umukuru w'igihugu araheza akazi canke ibindi. Kuri iki myumvire gufatira kugaruka cyane abari mu hakazi mu Irebe FM. Ugiye kubira gituma twafasha ugwaruka, ahanini twarifuje yuko aba jeune bakinoge bari bakiri bakunda kuvuga ngo miyabaga, ariko ni kugira ngo yuko dukuze ni bimwe nakubwira yuko nimba Élodie je narigeze kujya umuhari w'ahantu byansko ngiye pratique, hariho umuntu ubu kugeza ubu ashobora kuba yipfuza ico mushikana ahantu wewe kumva ko muri wico kintu kiri muri we, ariko akabura uwo mushigikira muri ivyo yifuza. Rero twagiye turaba aba fils na cancane iyo mpano kandi babishoboye. Ego c'est vrai harimo n'abafise iyo experience, ariko iyo uhuye n'umuntu ufise experience muri ico kintu nawe wifuza kuzokora kandi wifuza gushikako, usanga kenshi hariho iterambere kuri mwese.
nico tuma rero twiyumviye mu gwaruka muri Irebe FM kubera ko ahanini Irebe FM no mu Irebe company dufise nkuko twavuga abakozi ba Irebe company benshi n'ugwaruka n'aba jeune kandi ni benshi cyane kuko ugerageje kubiraba n'abakozi ba Irebe en tout cas ubu turageze muri plus de 30 personnes bashobora gufungura kubera icyumviro cya Irebe kubera icyumviro cya August so ndakanda kushimira cyane sinzi ko ubwiye utubwira ni radio kungene ahivugira donc radio ni Irebe FM dusamirana kuri 91 n'ibice 4 hama civugo ci radio yacu ni umunezero wacu kuko twifuza kuba umunezero ikwije twatuse n'ibiganiro byiza bigiye bitandukanye